guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi Gitugutu umwaka wa 2019 n'umwanya w'amakuru yo mu kiganiro Humura Burundi ca RPA tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Harabandanya kuvugwa ikiza c'indwara ya kolera kiriko kirahitana abantu aho kivuzwe ku nshuro igira gatatu uyu mwaka muravyumva mu ntango za kino kiganiro. Ubukene bwugarije imiryango itari mike mu ntara ya Gitega burabandanya kwibonekeza aho bamwe ngo batakironka n'uduhuzu two kwambara navyo nyene twabiteguye. Mu kigabane cahariwe kajugujugu naho tubabwira ingene Eklezia Gatolika mu Burundi hamwe n'umugambwe Senero rongowe na Gatongwasa byavuzwe cyane mu nama iherutse guhuza kiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu hamwe n'abarongoye imigambwe. Emmanuel NIYUNGEKO nije ngira ndabashikirize kino kiganiro fashijwe na Rusiya kabera ari mu hinga bw'ivyuma uriko arafata amasanamu kugira mushobore kudukurikira ikibiriraho ni engineer Egide Mwemero. Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu vy'amagara y'abantu babiri bo muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baritavye Imana mu mpera zindwi twaraye turangije bahitanye n'indwara ifise ibimenyetso bisa n'ivyakorera. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko ikena ry'amazi meza rishobora kuba riri mu bituma nyamukuru vy'izo mfu bagasaba abajejwe gutunganya amasoko ntanganguvu gukemura ico kibazo amazi atararenga inkombe. Trésor Niyongabo yimenyereza hano muri RPA. Umunyagihugu azwi ku izina rya Gashatsi Veno aba muri zone ya Rukaramu komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura niwe yitavye Imana kuri uyu w'Imana. Abaye uwugira kabiri ahitanywe n'iyo ndwara muri iyo zone inyuma y'uwitwa Veronique Ntamavukiro yitavye Imana kuri uyu wa gatandatu. Abanyagihugu bo muri iyo zone bamenyesha ko amavuriro abegereye atamiti hagije afise. Ntibaramenyereza nuko indwara ya kolera n'abaganga ntibaramutomora neza bavuga ko ari kolera. Rero indwara yo gushyirwamo iragisubije muri kano karere ka Mutimbuzi. Ntibyumvikana rero ingene iyi ndwara yo gucibwamo iguma ihitana abantu. Dusanzwe dufise ivuriro muri zone Rukaramu rya Centre de Santé rya leta ko mugabo iyo miti ntayiriho. Abo banyagihugu basaba babijejwe gutorera umuti mu maguru masha ikibazo c'amazi meza kuko ikena ry'amazi riri mu bituma ico kiza gishinga imizi. Nubundi iyi ndwara yo iracamara abanyagihugu ko nta mazi meza dufise. Amazi dukoresha ni amazi ava mu mpanda nta mabomba ahari. Mu minsi iheze Musani yo komine Mutimbuzi yavuze ko ari ikibazo c'uko atamvura iri kiragwa imvura imaze kugwa amazi azoboneka ariko twe kugeza uyu munsi ntyo tubona ko intambamyi iraho ahubwo twosaba umushikiranganji w'amagara y'abantu co kimwe n'ujejwe ivy'amasoko ntanganguvu butere n'agataka ko bojamwe bakavugana bakaraba ico kibazo aho ingwara iri kugira ngo gitorerwe inyishu n'ahandi ho turabona yuko abanyagihugu tugiye kwahorera tutazi kiko kiraduhitana. No muri zone ya Maramvya ahantu bita muri Paresi ambulance ije gupakira abantu 15. Twarondeye Butoyi Simeo musitanteri wa komine Mutimbuzi kugira agira ico ashikiriza kuri ico kibazo c'ubukene bw'amazi turamukena. Trésor Niyongabo hagataho abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba abarongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida gufata ingingo zikomeye kugira abatuzikiza ca kolera bavuga ko cabaye ndanse. Abantu batanu akaba aribo bashikanywe ku bitaro Prince Jean Charles mu mpera z'indwi nkuko tubibwirwa na Eloge Diveremesha nawe nyene yimenyereza. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bahagaritswe umutima n'ikiza ca kolera kimaze ukwezi kurenga cibonekeza mu mazone atandukanye y'igisagara. Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kinama iri muri komine Ntahangwa avuga ko ku munsi wa gatanu abanyagihugu babiri aribo bajanye kuvurirwa ku bitaro Prince Jean Charles. Bose uko ari babiri bagaragaza ibimenyetso vya kolera. Ababaherekeje babashikanye kuri ivyo bitaro ku muhingamo bakamenyesha ko bahuriye n'abandi bazanye abandi bantu batatu nabo nyene baremvye bari bafise ibimenyetso vya kolera. Bose uko ari batanu baciye binjizwa ibitaro. Abanyagihugu bo mazone ya Bujumbura bagakeka ko ico kiza gifitanye isano n'ubukene bw'amazi meza kuko ubu mu kuyaronka bakurakuranwa. Aho bigeze abanyagisagara bagasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gufata ingingo ruhasha zotuma ico kiza gituzwa. Kuva mu ntango z'uno mwaka kikaba kimaze kwisubiriza incuro nyinshi. Tubibutse ko aho ku bitaro Prince Jean Charles mu kwezi guheze hashikanye abagwayi barenga 50.
Eroge Divin Remesha arakenuye kuri ivyo nyene tukaba twarondeye abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Jean Bosco Nduwimana buvugira cyo kimwe na Tadendi Kumana aramutse ubwo bushikiranganje ariko tukaba twabakenye tumira mate hanyuma tubandanye n'ayavugwa mu bidukikije. Humura Burundi. Ano makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI hamwe no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Twitter, YouTube na SoundCloud mushobora kandi kwandika musaba kuronswa no makuru muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 Abanyagihugu bo ku mitumba imwe yo muri zone Butahana komine Mabayi ntara ya Cibitoke bari mu kangaratete biturutse ku myuzure yatwaye imirima yabo iri mu myaba. Abanyagihugu bemeza ko societe y'Abarusiya iri kiracukura ubutare muri ico gice c'intara ya Cibitoke mu guca amabarabara itategekanije imiserege yo gutwara amazi. Hermes ntibandetse mu idonido ry'inkuru. Abanyagihugu babangamiwe niyo myuzure y'amazi yatwaye imirima yabo baba ku mitumba ya Mageyo, Muhungu, Gahoma na Nyamungeri yose iri muri zone Butahana komine Mabayi ni mu ntara Cibitoke. Intandara vyose ni societe y'Abarusiya iriko icukura ubutare bw'inzahabu muri ico gice c'intara ya Cibitoke. Muri igihe c'imvura imirima yose yatewe mu myaba yaramizwe n'ibidengeri vy'amazi nkuko bivugwa niyo murimyi. Imashini yuko bitabaho baringanizaho bacema barabara yabo bandikira bo hejuru ariko abari munsi yabo nabo niho kuri nguriguye ikitembuka ica muri ya mirima y'abantu bose muri gihe cy'imbura imirima yo mwiyo myaba yose yarasibanganye nabona kari imirima aho gusanga amasizi afuye muri nkukura usanga imfura yarasangije hose hareha umurima hawo menya mbere ndetse n'umurima aho waruye. Abanyagihugu bari mu kangaratete batera akamureta ko yobasabira indishe kababaro ijanye niyo mirima yabo na cyane ko ariyo bari bazeyemwo uburaro n'uburamuko. Ahubwo dusaba leta ko yodufasha iturebere n'indaba baruja boshobora gutanga imizibukiro n'iyinyaba kuko bazabesha abantu ngo bandike imizibukiro yaho bononye ariko aho bacononye naho kubera ingugo bikorwa n'ukuri ngiriguye navyo nyene n'ukuri yoditembukija yononye kugira tubaho tagira aho turima. Iyo mirima yatwawe n'imyuzure y'amazi ikaba rigizwe n'ibiterwa mbumbarugo, ibiharage, ibijumbu, ibigori n'imboga zitandukanye nkuko abanyagihugu bo muri zone Butahana komine Mabayi bavyemeza. Hermes ntibandetse abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo baratewe ubwoba n'amazi ava mu misozi ihanamiye ico gisagara na cane muri kino gihe c'imvura. Abanyagihugu bamenyesha ko ibitari bike bishobora kuhononekarira hamwe atacokogwa kuko bafise imifurege mito idashobora gutwara ayo mazi. Waretere kwizera nawe nyene arimenyereza. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko umwanya wari wose amazi y'imvura ashobora kwiha inkumbi ibitari bike bikahononekarira bitewe n'amazi y'imvura kunze kumanuka avuye mu misozi hanamiye igisagara kuko ngo imifurege yagenewe kumanukana ayo mazi ari mito. Uyu munyagihugu aravyigana. Ikibazo cy'amazi coco t'imvura iguye amazi ariterera mu mazu kuko mu Carama mu Buterere nane mu Kanyosha biragaragara neza yuko ari ahantu mengo mu kuzimu kuvateye nk'iyo amazi aje kubera imifurege bari mito amazi rumba arasendwa ku buryo amazi aca yirara mu bantu agatwara ibintu n'abantu urumva rero amazi coco kandi rero bisaba ko bateza kubaka imifurege minini pe. Abanyagihugu basaba babijejwe guca imifurege yagutse kugira ngo ayo mazi ashobore kumanuka ibitaruko ingorane zitewe n'ayo mazi ziracaza. Fati nkajya leta itanga amasoko ngo baka imiferege nuko bogira imiferege bakagira imiferege minini atari imiferege minini umva ntibikunda umva amazi yoyo azokomara ikibazo no mu Nyabagere kuvamagurika birumvikana kuko umva ahantu hatubakiye hategereze kuvamagurika ivyo niko bimeze. Iyi imvura iguye ari nyinshi ibitari bike vyama vyononekaye bitewe n'ayo mazi y'imvura ava muri iyo misozi yanamiye igisagara ca Bujumbura. Twarondeye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredimbo Nimpa kugira ngo agire icashikiriza kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko akaba atashimye kugira vyinshi abivuga ko yatumenyesheje gusa ko hari integuro yo gutorera umuti ico kibazo. Hagati aho ibikorwa byo gusubiza mu nzira uruzi ntahangwa rumaze igihe ruhitana inyubakwa zitari nke mu gisagara ca Bujumbura bimaze imisi bitanguye inyuma yo gusanura igice giherereye muri zone Nyakabiga muri kino gihe hari kwakogwa igice c'uruzi ntahangwa giherereye muri quartier Kigobe ya zone Gihosha. Abanyagihugu baba ku nkengera z'ugo ruzi bagashima ko bagiye kugira gahengwe nkuko twabiteguriwe na Marie Ange Irakoze.
Uhagaze ku kiraro ca Ntahangwa ya ruguru ugatereza amaso iyo uruzi Ntahangwa ruca mu kumanuka mu Kigobe ubona ibiduga binini binini biriko binyuragiranwa bisehivu. Iryo vu nyene niryo basuka mu manga ndende irahahora haca uruzi Ntahangwa aho rwariciriye inzira gushikaho runabomora inzitiro zimwe zimwe z'inzu. Haraboneka kandi ibimashini binini binini vyimba ibindi bitsindagira ku nkengera nshasha iri kwirakogwa ku ruhande rwa Kigobe. Amazu yahora ahagaze hejuru y'imanga ubu ari nko ku metero zababijana y'inzira nshasha y'uruzi Ntahangwa. Abantu benshi barashima ivyo bikorwa biriko bitunganywa aho hantu hasa na hari bagiranywe. Bamwe bariruhutsa bakavuga ko kuva ubu bene amazu bagiye gutekana kuko izari mu kubomoka ubu ziriko zirakingirwa. Tubibutse ko haciye nk'ukwezi kurenga ibikorwa nk'ivyo nyene bikozwe ku ruhande go hakurya yahariko harakogwa. Ico gihe hakaba hakingiwe ishure ritoya n'igisumbuye rya Nyakabiga. Abanyagihugu baba mu makartier ya Mutanga Sud na Mutanga Nord basaba ko ivyo bikorwa vyoshikaho baherereye kuko ugo ruzi ruguma gwiyagurira inzira cane cane inyuma y'inyubakwa z'amashuri n'iz'abanyagihugu. Humura Burundi. Dutandukire ayavugwa mu vy'imibano aho mu ntara ya Gitega havuga ubukene bwugarije imiryango na cane cane abanyagihugu bato baba ku mitumba hanamiye igisagara ca Gitega. Kuri iyo mitumba hibonekeza uburaro budashemeye hamwe n'abanyagihugu bambaye uducocegwa. Innocent Valentin Ngirankabo niho yaduteguriye iyi nkuru. Inzu abanyagihugu bato bo ku mitumba ihanamiye igisagara ca Gitega babamwo nyinshi zisakajwe amategura izindi zisakajwe ivyatsi nkuko uyu munyagihugu avyigana. Buraro si bwiza cyane bamazo nabi musanze nta muntu avuga ko ari nkuko bajyanye mu nzu bavuga ko ari nko kugira ngo bikinge nk'ibikoko byoza kubajya. Hari abantu bakiri mu nzu za nyakatsi kandi benshi baracabana n'ibitungwa mu nzu gasanga umuntu acurira inkoko mu nzu umuntu acurira impene mu nzu acurira inka mu nzu abamwo. Impunzu bambara nazo kuri benshi ziboneka ko zicafuye kandi zikamesurwa gake kabaho ku bandi nabo zikaba ziteye ibiremo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bakavuga ko babiterwa n'ubukene babayemwo. Kwambara n'ikindi kibazo giteye ubwoba kubera ubu impunzu zarazinze nta bantu bari capable yo kwigurira impunzu zarazinze abantu usanga bambaye impunzu zatabaguritse barashonye ziteye ibiremo. Ni ikibazo kidasanzwe ni ikibazo kitoroshye biragoye usanga umuntu yiruka n'utwundi two kurya kutuvuta kunyu n'iki kugira ngo nk'amafaranga rero kugura impunzu yo kwambara usanga atari ikintu cyoroshye. Abo banyagihugu bato bo mu ntara ya Gitega bavuga ko ubwo buzima babayemwo bushobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo. Naho hacagwa irya myanda ugasanga imvunja zamaze abantu baracagwaye imvunja cyane kubera imikungugu kandi urazi yuko nk'amatigura yoyo igihe cy'imvura iyo imvura yasaze dufata nk'igihe c'urubura iyo rwaguye ari rwinshi ruramenagura amatigura ugasanga sigara ari ipande ni ukuvuga imvura nayo ibironse ahantu icica kugira ngo yinjirire. Abo banyagihugu bato bo ku mitumba ihanamiye igisagara ca Gitega basaba leta ko yobagwiriza imigambi y'iterambere yotuma nabo bikenura. Innocent Valentin Ngirankabo arakenuye. Tukiri muri ico gisata nyene c'imibano abigeme n'abakenyezi bo mu ntara ya Gitega barijukiye umwuga wo gufasha mu bikorwa by'ubwubatsi. Ibikorwa bibafasha guhangana n'ubukene bwugarije imiryango muri kino gihe. Abafundi bakoresha abo bigeme n'abakenyezi barashima uko barangura ko kazi nkuko twabiteguriwe na Clovis Niyonzima yimenyereza hano muri RPA. Utembere mu bibanza bitandukanye byo mu ntara ya Gitega na cyane mu gisagara ca Gitega no mu cyungararo yacu usanga abakobwa ari baguriye mu kazi ko guhereza abubatsi aho naho hakaba harimo n'abarangije amashure bakanka kwicara atakazi bagira nkuko uyu munyagihugu abivuga. Abana b'abakobwa cyane aho bariko baraheza amashure yisumbuye bagashobora icyo bakora ntibaje kuri universite cyangwa usanga nta n'amanota basubire kuja kuri universite abana bose usanga baracarindiriye umwanya kugira ngo basubire kuja ku ishuri kuri kaminuza. Abahungu cyo kimwe n'abagabo ntibakiboneka ku bwinshi muri mwene ico gikorwa bahitamo kwiga ubwubatsi kuko ku bwabo ngo ico gikorwa kirasuzuguritse abandi ngo bahurumbira kuja gukora ico gikorwa mu gisagara ca Bujumbura canke bakaja mu kazi ko kunguruza abantu ku makinga no ku mapikipiki. Abo bigeme n'abakenyezi bari mu uwo mwuga ngo bakora ivyo bashoboye nko kuvoma kuvanga ivu n'amazi n'ibindi. Bo busanga baba batwara iryo grave yamaze kugusha bayijanye mu binogo bariko barasukamo kugira ngo abafundi nabo bace batera bayibetonesha. Hano basanga basumba umusenyi n'amabuye
amabuye abakobwa baba ari benshi cyane yego baba ari benshi cyane n'usanga bari barakora ako kazi ko guhereza. Abubatsi bamenyesha ko bashima ingene abo bakobwa bakora bageranije n'inguvu zabo ngo baritanga akazi kakabandanya kandi ngo ntibanebwa. Abakobwa nabo bakora ku kazi ko guhereza abubatsi bamenyesha ko bashima ku kazi naho ngo karuhisha. Amahera baronka ku munsi n'ibihumbi 3 ayo nayo ngo bafasha muri twinshi harimo kugura agahuzo n'utuvuta two kwisiga, gufasha abavyeyi, guhemba abakozi babakorera mu ndimo eka n'ibindi. Eka ngo muri abo hari n'abahavuye biga umwuga w'ubwubatsi. Clovis niyo nzima iterambere nyaryo rero ry'igihugu ngo nirihera ku munyagihugu muto muto rikaduga ku barongozi. Uwa akaba ari umwihwezo wa Yeremiya Minani, umwe mu banyepolitike b'abarundi bari mu mahanga. Kubwiwe mu Burundi ngo biracuritse, umugwi w'abantu bake mu bari ku butegetsi nibo babandanya batunga, abandi nabo bakabandanya baja mu bukene butagira izina. Tumwumvirize. Hariho ikinogo kinini cyane hagati y'abanyagihugu basanzwe n'umugwi mutoya w'abantu b'abakire na cyane bagizwe n'ababarongora igihugu, ku buryo utoba wihenze uvuze yuko abanyagihugu basanzwe babaye nk'abakoroni baba bantu batwara igihugu. Uwo mugwi mutoya w'abakire uvuye Bujumbura uduga mu gihugu hagati utangura kubona abanyagihugu bagowe, bataronka ivyo bafungura, abana bageze kwiga batariko baraja mu mashuri ahubwo birirwa barisuma mu gura baronka ico bafungura. Ukabona abantu bagwaye baja mu nzu bakicara bakarindira urupfu kubera atamahera baronka yo kwivuza. Mugabo uri Bujumbura ukabona abantu babera mu magorofa aruta namwe abakire bo mu bihugu bya rutura babamwo. Ukabona abantu babayeho nko mu paradizo bakoresheje amafaranga y'igihugu, bakoresheje amafaranga yofashije umunyagihugu muto muto kwisununura, kwivuza, kurenga umwana we ku ishuri canke kuronka ibyo afungura bikwiye. Muri rusange rero nta mugambi w'iterambere uri mu gihugu. Umugambi w'iterambere w'igihugu dufise, hari umugambi w'iterambere w'umugwi w'abantu bagizwe cyane muri rusange n'aba barongora igihugu. Abo rero bazi yuko iterambere iyo riri wabo ari ryo gibe gitwa iterambere, ariko suko bimeze. Iterambere ribiterambere iyo rikwiye mu gihugu cose. Bene iryo terambere yo rihera ku munyagihugu muto muto rikaduga rikazoshikira ku munyagihugu wo hejuru ku murongozi. Iyo rihereye ku murongozi rimanuka hasi ntigigera rishika hasi, ricarihera rero haji Bujumbura niho ubona umunyagihugu muto muto w'icendajuru canke w'ijene mu Kayanza adashobora kuzomenya icarico iterambere. Yeremiya Minani numwe mu banyepolitike bahunze igihugu. Muyavugwa mu vy'umutekano naho abantu batatu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu bice bitandukanye vy'igihugu muri iyi ndwi twaraye dusozeye. Muri abo bishwe babiri bakaba ari abo mu gisagara ca Bujumbura nkuko tubibaza Emmanuel Ndayishimiye. Jean-Marie Vianney Rugerinyange yahora ari umukozi mukuru mu bushikiranganje mw'ingino n'imico kama yatowe ari kiziga mu rugiwe muri Kinanira ya 4 zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa 5 heze. Hari nyuma y'imisi 6 abuzwe irengero. Abamugandaguye n'imvo zabi batumye bikaba gushika ubu bitaramenyekana. Umuntu umwe umukozi yahora mukorera ni wafunzwe. Ku munsi wa 3 heze naho hatowe ikiziga cyo witwa Deo Arakaza muri quartier y'indwi ya zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwa nizwe, ababikoze nabo nyene nibaramenyekana. Hagati mu gihugu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya umuntu umwe yatowe ikiziga ku nkengera z'ikiyaga Gweru zone Nyagisozi komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuwa 2 uheze. Ababonye ikiziga nta washoboye kumumenya. Abajeje intwaro baciye bihutira kumuhambisha hatabaye amatohoza. Emmanuel Ndayishimiye arakenuye. Muyavugwa mu vy'impunzi mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta mu gihugu ca Tanzania hazindutse imyirekano yagizwe n'umugwi w'impunzi zitararonswa imfashanyo nk'abandi. Iyo myirekano yabereye imbere y'ibiro by'abaserukira leta ya Tanzania muri iyo kambi aho bari baramutse basaba guhabwa ikarata ndangampunzi kugira bashobore kuronswa imfashanyo nk'abandi nkuko tubibaza Onezime Dushimagize. Uwo mugwi w'impunzi zagize imyirekano imbere y'ibiro by'abaserukira leta ya Tanzania muri iyo kambi ugizwe n'abatigeze baronka ikarata ndangampunzi igihe haheruka kuba rusansuma muri iyo kambi mu mpera z'ukwezi kw'icenda guheze. Abo rero nk'uko amakuru dukura muri iyo kambi yavyemeza ngo bari mu ngorane nyinshi kuko bataronse imfashanyo nk'abandi. Uwo mugwi utaronse ikarata ndangampunzi ya hasere ubu
ufise ikibazo gikomeye kubera nta kintu c'imfashanyo ziriko ziraronswa, hakaba mbere haciye bamwe indwi imwe bataronse ibifungurwa. Rero uyu munsi nibo bariko barugariza imbere y'ibiro by'ubuserukizi bwa leta ya Tanzania, aho bariko barasaba yuko ikarata ndangampunzi zabo bozironswa. Abaserukira leta ya Tanzania aho mu ikambi y'Induta baba bemeza ko izo mpunzi zitarose ibiziranga, ari impunzi ngo ziyereza hirya no hino zija gusahura no gukora ibyaha bitandukanye inyuma y'iyo kambi. Izo mpunzi zo zivuga ko ziko zirarenganywa kuko urwo rusansuma ngo rwabaye igiturumbuka bituma batari hafi badashobora kwiyandikisha. Humura Burundi. Ubu ni wa mwanya w'igice ca kabiri rero cahariwe ikigabane kajugujugu Eklezia Gatolika mu Burundi hamwe n'umugambwe Senere urongowe na Agatongwasa byaravuzwe cyane mu nama iheruka guhuza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu babura amatari hamwe n'abarongoye imigambwe. Iyo nama yabereye mu gisagara ca Bujumbura yari ifise intumbero yo kuvuga ukuntu imigambwe itandukanye ibanye mu gihugu mu mihingo y'igihugu nkuko dushikirizwa na Emmanuel Nibasumba muri kino kigabane kajugujugu cyo kuri no wa mbere. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka nuwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku minsi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Uko ari 18 babura amatari b'intara zitandukanye z'igihugu bari bahuriye Bujumbura mu nama yatumweko n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuwa 2026 Nyakanga harahezindwi n'igice bari bahahuriye n'abarongoye imigambwe itandukanye. Kajugujugu yo kuri w'indwi Gitugutu ibashikana ku hoteli yitwa Source du Nil ahavugiwe amajambo atari make na cyane cyane ayarabo umugambwe CNL n'abungere b'idini Gatolika muri kumwe na Emile Nibasumba kaze. Uramatari w'intara ya Cankuzo ari mu bafashe ijambo ubwa mbere asaba ko umugambwe CNL wofatirwa ingingo. Ntabwo nuko barabaneza abantu bashobora kuba afite indi ntumbero tugira ngo tutazi kandi bari ngombwa muza murabafatira n'igigo be nabo bantu ni ucacana umugambwe uzurigenza bene kumwe baje afisa kandi kare ukumbure tutazi nibaza ko mukurikiranira hafi uwo mugambwe gose mwumvise mu ntara zose muri bako ari umugaruka ni kuvuga ko hari agahaze ngaho. Jean Dodier Mutabazi arongoye umugambwe Hadebu wewe yasa n'uwicuza igituma uwo mugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro. Mugabo twebwe impression dufise kumenga umugambwe CNL warabaye infiltre n'abantu bashaka kurungika amadosiye muri aya makomisiyo ya za Dududienne cyangwa Geneve n'ahandi usanga abantu bariko barisigura kandi rero ivyo bintu ntuze bagiriza Burundi kandi bazobwagiriza meme après muri ayo makomisiyo yi Geneve n'ahandi uzosanga byo byari koroha plutôt iyo bari kuvuga ati mwebwe ari umugambi mwase kwemerera asangwa rero uwo mugambi mwemereye warabaye infiltré par abantu bashaka konona izina ry'igihugu cy'u Burundi. Je nosaba yuko ivyo dossier CNL yova muri administration ya base kwa babura amatari n'abastanere ikagaruka aho umugambwe wasabiwe kwemererwa kugira ngo babanze bagiriranira amasezerano yumvikana na la direction bumvikane neza na la direction imbere yuko babandanya. Bucumi Tite arongoye umugambwe MSP Inkinzo wewe yasavye ko CNL yofutwa. Birateye ubwoba gose wumvise abaguverineri bose bavuga bati biracika. Je nariko ndiyumvira ni none mumaze gufata abantu bafise amagrenade bafise inkoho
b'umugambi je nagomba guheza mvuga nti mwarafuse imigambwe imwe idafise inkoho idafise amagrenade mwayifutiye iki icyo ni ngorane mbona yuko muri ico gihe amategeko yokora cyo kimwe kuri bose. Umunyamabanga mukuru wa CNL Bizimungu Simon wewe yaciye abishurira hamwe. CNL n'umugambwe wemewe kuko watanze ibisabwa byose uvuga ko wemewe n'umugambwe uri hasi y'amategeko ugengwa n'amategeko y'igihugu. Abanywanyi bacu tubigisha gukurikiza amategeko y'igihugu no kubaha inzego. Mugabo uyu munsi mbonye ibiriko biravugwa umengo CNL ikintu amose umenga abayigize sabarundi kuko ibivugwa byantangaje nkibaza ni kubera iki mbega ntidusa n'abandi mbega ntituri abarundi nk'abandi mugabo ico rero nagomba by'ukuri twumve ko n'umugambwe umwe muri ya migambo 35 yemewe n'amategeko yemewe n'ubushikiranganje uteza gukora rero wisubiza amategeko hakagira ucankuriya aza kubiri n'amategeko cyo tuba duti nahanwe mugabo hahanwe umuntu ntivyitirirwa umuganga akaba ari Simoni yakoze ikosa yitwa umuseneri Simoni nahanwe mugabo ntibivuge ko seneri irikira kora amakosa nari kuko iyo globalisation twebwe iratubabaza tukibaza mbega ni igiki gituma igihe cyose umuntu akoze agakosa izore cyitirirwa umuganga numvise benshi hari n'abagombye gusaba ibihano s'il vous plaît uyu munsi ashaka gusabira ibihano ejo wewe akaba bitangura gufata wasari ko bompa nabo mfuta bogira ibiki nibaza ko iyo cyo ntumbero twagiyemo nk'abanyapolitiki twagiye mu ntumbero yo kubaka igihugu biciye mu migambi myinshi muri politiki ukoze ikosa ari hanigwe twe tuvuga duti inkozi y'ikiri hano n'inkozi y'ikiri icyo ndakivuze nk'umunyamabanga mukuru banyakubabura amatanga agakora ikosa nahanwe n'inkozi y'ikiri ntaze kwitirirwa umugambi bo reka ngaruke ku byavuzwe hari ibyavuzwe mu Kayanza aho yavuze ko inyuma y'itangazo ry'abasenyeri abasenyeri bavugije ingoma nyakubahwa gatanu abasenyeri baje gusenga bambaye inkofero n'imipira y'umuganda kugira ngo ni ko abasenyeri bariko baravuza ingoma aha nagomba mu nkundire twoye kwitiranya ibintu kuko uri kuravuga uko cyamuna kumenga hari ibintu ugomba kwigirako hari itangazo ry'abasenyeri ryavuzwe hakaba n'umuganga senyeri ivyo bintu ntibisa ko twebwe turi umugambwe abasenyeri n'abasenyeri mwirinde rero gukwegira kw'ibintu mpave mugomba kuroriya ibitasubira kubaroriya radebuti umuganga senyeri warabaye infiltre yakubako senyeri yemerewe mu kwezi kwa kabiri tumaze amezi indwi les rapports qui sont sortis sur le Burundi za Genève ukambera ko zatangiye gusohoka mu kwezi kwa kabiri ndavuga nti twarabaye infiltre hariho abantu batanga ayo maraporo bitari ivyo navyo nibaza ko turengera karindwi. Ikindi cyashimangiwe ko cyane muri iyo nama yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'ababuramatari n'abarongoye imigambwe nitangazo rimaze igihe rishikirijwe n'ishengero gatolika watanguye kubivuga ni Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Eklezia Katolika koko yaragize ikintu two kuyita kwari ukurima amacakubiri hagati y'abanyamigambwe niko je novyita no gukokeza kugira haba amacakubiri hagati y'imigambwe je nko ndiyumvira nko gufata ukagenda ugasupira paroisse y'inaka yitekaniye atangora n'abene gihugu imigambwe bose bumvikana ugaca babwira ngo hariho umugambwe uri ku butegetsi ngo ugwaruka gwabo rutoteza mu yindi migambwe no kwicwa bakicwa kandi leta ntibahana none gahoga yemwe jewe kubwi wanje je navuze ni ntibaba babwiye abo yindi migambwe ngo bagumuke bitange umwasi ivyo rero ishira hamwe mu saridani inyungu za politike ryari rihanuzi sino kumva ingene rero baja kuvuga ibintu
ntibegere na leta ngo bayibaze ingene iri kwirabigenza. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye wewe yavuze ko Gatolika yashikirije amabi yakozwe kera. Cyo nkiyumva niyumvire ntingirane hamwe abasenyeri urabingene basanzwe inama yiwa birateba haraho bagira nka rimwe mu mwaka canke rimwe mu myaka ntumbaze sinzi niganizo mugabo inama zirateba ugasanga umuntu ariko ashikiriza ibintu situation yabaye iya wimwa canke nefumwa ikagomba gufatwa na situation yo byumvikane ko bataza aho tugeze no munsi riya jambo yumvirije warumvise ko bari deconnect byumvikana ko aho tugeze no munsi mu bijanye n'imigambwe n'indinganizo ubushiranganje turiko ivyo gira inama yarimwe mu kwezi buramatari rimwe mu kwezi musanere kabiri mu kwezi ntavyo bazi jewe niyumviriye ahubwo umunsi tuzohura tukabiganira nibaza ko bashobora kuzodusabira imbabazi kuko bashobora kuba atari baza aho tugeze no munsi. Jean Dodier Mutabazi wa Radebu we wati umushikiranganje arihenze. Twe n'ukuri dukurikije ijambo abepiskopi bashikirije harimo une intention politique. Igihe ministre yavuga ngo ni umwanya ngo bavuze vya kera eka harimo politique yanitse. J'abapatiri benshi tugendana abo barakurikira politique cyane. Barakurikira politique cyane. Aico bituma kubera dusangiye ministère de tutelle ni vyiza yuko twe imigambi turasinya code de conduite. Irigana madini ifu ko asinya code de conduite. Yumvira abayimamu bo muri b'abamizingo nabo bokorana bagashikiriza ijambo rimeze nka rijya. Abaporoti bagakorana bagashikiriza ijambo nka rijya. Muyumvire ko amahoro twotekana mu mitima. Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu wewe yababwiye kwivya ibyishengero Gatolika vyavuzwe mu nzira zitarizo. Hanyuma kubyerekeye iki kibazo cya Eglise Catholique namwe numva kivuga ngaha yakuba mushikiranganje ngaha harimo abakristu ba Eglise Catholique batari bake kandi nabo mutwara mu gihugu cyose nuko bimeze. Jewe sinifuza yuko kuvuga kuri mwene ico kibazo nk'abakristo turi ngaha tuvuga ku ijambo abungere bacu badushikirije twubijana mu mpari za politiki byuhaga bitugora. Nibaza yuko byiza nimwe mu bategeka mwobahamagara kandi nkuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'umuvugizi wa leta babivuze turazi neza yuko imigenderanire iri hagati ya leta na Eglise Catholique ari myiza. Si mu bihe bya kera tuzi nka 1992 na 1993 byaremeze nabi turazi ko bimeze neza. Urarabara ahantu rero muhwanira bivugane hanyuma muzo dushikirize ijambo ry'ihumure mutubwira muti twaje nko muri inama twahwanye twavuganye kandi twahujije na kugira ngo tubizane mu nama ngaha ngo bari tubivuganira je nibaza yuko atari byiza na gato. Aha rero niho ikigabane kajugujugu kirangiriye icuno munsi kikaba cyashimikiye ku nama yatumwe ko n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yagiranye na baburamatari hamwe n'abarongoye imigambwe mu gihugu cyose. Emile Nibasumba nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha. Cyari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mangu. Arakoze Emile Nibasumba n'abatumire biwe mu kigabane kajugujugu akaba ari no kuri iryo jujwe dushesosera ko kiganiro ho muri Burundi cyo kuri no wandu Gitugutu umwaka wa 2019. Shimire mwebwe mwafashe akanya ko kudukwirikira habamenyesha makuru bagenzanje bafashije gutorokanya ano makuru cyo kimwe n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma bakenuye. Emmanuel NIYUNGEKO nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe byiza aho hose muherereye.